acu mu gukora tuyongera amashi iragashigwa hejuru. Rero iki gicaniro, iyo tuvuze igicaniro abantu bumva umenga ni podium. Nivyo ni podium, ni gicaniro, ni altar, ariko reka nsigura igicaniro gatoya. Igicaniro no ubushobozi bwishize hamwe, ubushobozi buri ahantu hamwe mu kibanza runaka cyo mw'isi mpemu. Muramaze kubona nkajya aho hari nka source y'umuyaga nkuba, ahantu baza kuvoma umuyaga nkuba cyangwa se barahura umuyaga nkuba, ugasanga hari nka volte nyinshi cyane, hari nk'inzu ihereza nk'intara yose, cyangwa hariyo nk'inzu ihereza quartier yose. Hirya niyo no kwita, niyo nogereranya nk'igicaniro. Donc n'ubushobozi buri ahantu hamwe kubw'igikorwa runaka. So igicaniro uko amasengesho y'ishengero n'abakozi b'Imana agwira yubaka igicaniro. Iyo turiko turabwira ngo hari ibicaniro by'abarozi bibagwanya, hari ubushobozi bwabwishize hamwe mu isi y'umwijima bw'abarozi, hanyuma bukaba buguma burekera mu buzima bwawe. So icyo bari igicaniro c'abarozi. Igicaniro cyo mu isi mpemu naco nico ubushobozi bw'Imana babwishize in one place mu kudefanda no kugwanira abantu b'Imana. So ishengero ryose rifite igicaniro cayo, kandi ibicaniro by'amasengero ntibingana bivanye n'ubushobozi n'imbaraga iryo shengero rikoreramwo n'amasezerano iryo shengero rifitanye n'Imana. Igicaniro cayo nico rikomera. Narababwiye ko hari umuntu twasengeye, abadayimoni batangura kuvuga ngo uyu muntu ari munsi y'igicaniro gikomeye, ngo twaramurondeye, ngo twategezwa kuba twaramwishe, ngo yategezwa kuba yarapfuye kuwa gatatu, ngo mugabe cyose twaza kumurondera, ngo igicaniro, ngo abamarayika barinda iki gicaniro ca repentance ngo bagumye bamugwanira. Ni kuvuga twe twamusengeye tumutandukanya n'imwemu mbi, ariko igicaniro camutera, igicaniro cagumye kimudefanda kimurinda kuva kare. Imana ikunyegeze munsi y'igicaniro ca repentance. Abarozi barakizi, baragitinya, mw'isi y'imwemu kirabatera ubwoba kikabanyegaza. Imana idufashe cyane gose. Rero umuntu yoba yaje ari umushitsi canke se yarabonetse muri iyi ndwi y'amasengesho, akaba yarabonye igitangaza canke yarumvise intahe mu vy'Imana yakoze, canke se yarabonye impinduka mu buzima bwiwe bivanye kumbure nuko yabibonye, n'undi yumva wese ijwi ry'Imana ririko riramurongora kuba muri iki kibanza, ko twomwakira mw'iri shengero atera intambwe. Umuntu wese ashaka kwifatanya na marayika wa repentance, kubera repentance ifise marayika kandi ifise igicaniro gikomeye cyane mu isi mwemu. Iyo rero turiko turasengera ba repentance, dusenga dufukamye, tumara imisi amajana turiko turasenga twisonzesheje, tutajya ijoro n'umurango, turara amajoro menshi, amajoro yacu turyama ni makeya cyane. Abasenzi amajoro baryama ni makeya cyane. Ndashobora kumara nk'indwi yose ngasanga ndyamye amasaha 8 gusa mu ndwi yose, ugasanga amasaha yose turiko turasenga. Hari n'igihe nja kuryama nkumva ijwi rirambujije amahoro, nkavyuka nkafata umwanya wo gusenga, sinziriye nkumva ijwi rimbye ni vyuka usengera uyu n'uyu n'uyu, vyuka usengera iki gikorwa kuno, vyuka usengera ibi nibi, nkaca mvyuka nkasenga. Aho hose rero tuba tuko turanwika marayika aje kurinda abantu bose bari munsi y'igicaniro ca repentance. Umuntu rero yipfuza kwifatanya n'iki gicaniro ca repentance, ahaguruke aze muri kino kibanza, tumwakire ngaha imbere, tumuragize marayika wa repentance. Dukomera Imana amashi menshi cyane, dukomera Imana amashi menshi, dukomera Imana amashi menshi. Yo, komera Imana amashi menshi. Hari abantu bariko bifatanya n'iki gicaniro. Wiriso, muduhamagarire Wiriso azi hano, mbonye umenga yarasohotse, ntagende, munyaruke mubwiraze. Dukomera Imana amashi menshi. Ariko repentance ntimuryohewe abantu nkabe atwakiriye ku munsi w'uyu munsi. Igitangaza Imana ikoze ku bantu bifatanyije n'igicaniro ca repentance, Imana tuyongera amashi, Imana tuyongera amashi. Wifatanye muze hano hose muhaze, mwegere ino, wifatanye n'iki gicaniro, wifatanye n'uburinzi, wifatanye n'isezerano ry'iki gicaniro ca repentance.
wifatanye n'isezerano ry'iki gicaniro cya repentance, wifatanye na marayika w'iki gicaniro cya repentance. Ndazi ntuzokwicuza, ndazi ntuzorogreta, ndazi Imana izokuvuganira nitwafukama twinginga marayika tongera ni marayika genda ukize aba repentance, genda utabara aba repentance, genda utabara abantu, genda ukize. Aho tuzorungika marayika azokwama aza kubakiza. Hari umuntu akiri karagwana n'ijwi avuga ni ngende canke niki, n'ijwi ry'Imana riko riravugana nawe nimba wumva kwifatanya n'iki gicaniro, ngwino urahawe ikaze, urahawe ikaze cyane. Amashi menshi kuri Kristo Yesu, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. N'abantu tutari bigire twakira n'umunsi n'umwe.